Iri soko rya Bujumbura rigiye kuzofinanswa n'ikigega c'abarundi bose. Rero mwese muriko muranyumviriza ndabateye akamo dusidukane n'iyonka. Mu Kirundi baravuga ati ubushaka iteka aragitera, bisigurika ati ni iteka ry'abarundi bose. Rero guhera iyi saha, guhera uno munsi shize ku mugaragaro ko imitahe yaruguruwe, novuga ati turiko turabivuga kuko twabonye ubwishi bw'abantu, kuko inyuma y'imisi ine tubivuze mu misi iheze imitahe irenga amajana 3 yari imaze kugurwa, imitahe irenga amajana 2 mu madolari yari imaze kugurwa. Narabibabwiye bankobu nico yashimye kudufasha kugira uwari wese ashobore kuronka access yo kugura umutahe. Rero nkavuga ati ico kigega kujya nagenda bivuga kirengeye imbibe, kandi abantu bavyumve si kigega ca leta, ni kigega c'abarundi twese. Twashinze ko umutahe umwe mu mafaranga y'amarundi ari 103 by'amafaranga y'amarundi. Umutahe umwe mu madolari ni 103 y'amafaranga y'amadolari. Aho urumva ko arukugurira amarembo baba diaspora bene wacu kugira nabo bashiremwe umutahe. Munyumve neza, amafaranga mugura imitahe ntimuyahaye Fabrice, nta muntu n'umwe muyahaye, muyashize mu kigega canyu kugira twese dushobore gukora igikorwa kigiye kuduhesha iteka mu gikindi gikomeye cyane, kigiye no kuzokutwungukira inyungu. Novuga ati kugira dushike muri cya gihe umurundi atangure guhembwa, umurundi aryoherwe no kwitwa umurundi, umurundi ashobore kuvuga ati Imana warakoze kungira umurundi. Murabibona ko dutanguye ibikorwa byo gukubura, nibikorwa bishobora kuzotwara ikiringo cy'ukwezi kumwe. Na munyumve neza rero, abantu bipfuza gushira imitahe muri iki kigega, ndasubiye mwabashaka gushira imitahe muri iki kigega, dutanze ukwezi kumwe.